mbere yuko tuja ku kibazo ca senere yavuze amareresi agize iminsi aca ku buhinga ngurukanabumenyi yerekana abasoda b'igihugu c'u Burundi bafashwe, mbega abo basoda baba bararekuwe, bimeze gute ivyabo nimba ari vyo? nagira ndabwira icya mbere nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi cararungitse abasirikare mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu mugambi wo guhagararira amahoro n'umutekano w'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko. Ariko Burundi bwaravuze ko bwarungitse imigwi ibiri y'abasirikare, umwe nuwo nyene w'ishirahamwe rya EAC, uwundi bivugwa ko warugiye kurwana n'umuhari M23 urwanya igihugu kibanyi ca Kongo, hamwe na Leta Tabara ivuga ko urwanya leta y'u Burundi. Ikibazo koko ivyo nivyo? Mbehoho nta basirikare b'u Burundi baba baragiriye ikibazo aho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo? Hari n'amareresi yabonetse havuga ko ari abasirikare b'abarundi bari mu mwambaro w'igisirikare cy'igihugu kibanyi ca Kongo. Vyo mubivuga kwiki? Haravugwa kandi ko hari abasirikare b'u Burundi base kuja kugwana muri izo ngwano, ndetse baciye banatahukanwa mu gihugu. Ikibazo, abo basirikare ubu bari hehe? Ikibazo kigira kabiri, umugambwe CNL haraheze igihe havugwamwo ibibazo na bamwe mu bawuserukira bakidogera ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu. Nyine icyubahiro mukuru w'igihugu, ivyo ntivyo babiri mu bisubiza inyuma inzira ya demokrasi nari igihugu kiri mu nzira yo gutegura amatora yo mu mwaka wa 2025. Ko umugambwe umaze igihe werekana imyidogo, nyine icyubahiro nimba hatoba harenzwe amategeko, ico kibazo nimwogifata mu ntoke kugira imyiteguro y'amatora ibandanye iyo myidogo yaheze ndetse habonetse n'inyishu nziza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Navuze yuko ari umubabaro ukomeye cyane kubona nko mu muryango wicaye hirya no hino y'iziko bari imbere y'inkono bacaniriye, muri bo hakavamo umwana umwe agata kwibuye kuri ya nkono, amazi akabashwira ajyamo bose bagasha. None uwo mwana barondera iki? Umuntu gufata akaja kwica bene gihugu aba ariko arondera iki wumva? Ahubwo yoja iyo baba bafise ivyo babaza bari kubibaza bo bica. Babahora iki? Kwabo bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye. Umwana w'imyaka 3 bapfiki, umwana ari mu nda bapfiki. Ahubwo umugwi w'iterabwoba murazi ko isi yose igwanya iterabwoba, barabonye neza ko imigwi y'iterabwoba basabanye politiki n'abicaye. Abo rero abarundi tutabaviriye hasi, ntimurondere ikindi, ntacyo bafise. None wosigura naza avuga ingene ashobora kwica umwana mu nda, naza avuga ingene yica umwana w'imyaka 3? Sinzi ntacyo imigwi y'iterabwoba murazi ko Burundi isi yose ifashanya kugira ngo turwanye imigwi y'iterabwoba n'abicanyi, ntacyo baba bafise avuga. None boja kwihaya ngo ndumwicanyi, narishe umwana w'imyaka 2, narishe umwana ari mu nda, wobisigura gute? Nico gituma n'ibimaramare ntibashobora no kuja habona. Twaragiye gusaba umutwe wabo, turazahure umutwe wabo. Tumaze hafi imyaka 2 turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe, kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro turabazwa nuko gushika ubu novuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu Rwanko, bariko bari mu Mugera,
w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri, kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agaca aza kwica umuntu umwana umutamakazi n'umutama, hanyuma ukazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bariko babona aho hantu abo bantu barerewe. Nta kintu rero bafise Jesse numva nk'ubu bosaba iki ngo kugira ndeke kwica uruyoya ngo mpiki bwira ico kintu. Iyo baba bashaka ivya politiki baja kurondera umukuru w'igihugu, baja kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza, mugabo baja kurondera umuntu atana kimwe bava. Iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu, bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu. Mugabo murabona ntavyo bagira, baja kwica. Murazi ko bishe mu Ruhagarika baragandagura abantu, barasuye baragaruka bagandaguye abantu muri Gatumba. Abo bantu twobavuga gute? Abarundi n'abaciro banza bonye birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no musi nagatera soni. Mugabo turashira imbere y'Imana, hajya nta kinanira Imana, hari higiye bazobona bibahurungukira ko batabizi. Mugabo duhanure abo babaha indaro, abo babagaburira, abo babaha amahera, abo babigisha igisoda ukwica, babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda, babigisha kwica gukerera abantu. Twobahanura yuko bokwigenga ubuntu wo mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'Uburundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro. Igihe cyose azoba gifise igihugu kibakingira, kibagaburira, kibaha amahera, kibaha ibigwanisho, tuba dufise ibibazo. Mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ari we ashobora gutuma abenegihugu bagandagurika mu gihugu. Nje ukende kibazo kiraba abasirikare bijanye n'umutekano muri leta iharanira demokarasi ya Kongo. Nkuko mubizi ni igihugu cinjiwemo n'akajagari kubera imigwi myinshi ariyo icija gukorera. Rero mu karere ka Afrika buseruko twafashe ingingo tuti tuje kubafasha. Mugabo iyo muriko murafasha ntibica bifuta amasezerano ibihugu biba bifitaniye. Ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana, ivyo birakogwa gutabarana, kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizimya, nawe iwawe hiye ntazoza kandi nta umenye ibizi ingene biza. Ariko iyo mutabarana biba ari vyiza. Iyo rero Uburundi bugiye gutabara igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, higiye gutabara nk'uko citabaye, kuko burya ingwano nziza utegerezwa kumenya. Hajya rero iyo ugiye mu bikorwa nk'ivyo gufasha igihugu uba witeze muri ngabo. Erega sinzi ko abantu bazi ivyo ari vyo ingwano n'urukino rwo gupfa. Wanka gupfa ntuba umusoda uca witahira. Nico gituma bakubwira yuko umusoda niwe wa mbere abagiye kwihebera igihugu, kwihebera bene igihugu. Abanza kumva mu mutwe ko gupfa apfira igihugu ari bisanzwe. Ugiye gutabara igihugu uremera ukitanga. Rero hamwebwe ngira ngo mutara abasoda, mutara abapolisi, mazi mwebwe niyo mwumvise urusasu ruturitse mwiruka muje rutaturikiye. Abasoda n'abapolisi nabo biruka baje rwaturiki. Mwumva ntidusangiye akaranga mutima. Nico gituma muca ubwo kwibasha ntibapfuye. Ivyo twebwe ivyo ntitubibazanya. Nivyo twemeye. Iyo rero umusivile acashaka kudukwamwa ko karanga mutima kutugira karanga mutima y'igisivile ntibirimwo. Mugabo ni wabona uwi wawe ushaka umukwamwa karanga mutima k'igisivile, mubwira uti taha mpungu, taha nivyo gupfa bwabo ndivyo wagiye. Hari umuvyeyi yigeze kumbwira ngo tubakoresha mu bimenyerezo ngo ikomeye cyane, ngo nagateye akazi na muntu gahungabanye, cyarambwira nti umwana wawe mutahane. Nimutahane ni kuko ejo uzomubwira ngo ntiwemere kuja kugwanira igihugu wohavuva. Rero mujane hakiri kare. Niba uvuze yuko kwigisha ingabo kurinda amagorwa, ivyo vyama birimwo kuko nivyo twitegurira.
ubu rero uwo yabagize ikibazo mu bisanzwe ni umusivile yashatse gushyiramo agatima sivile mu basodara abapolisi kuko ababujije gupfa. Rero abo biwawe wewe bari nyuma yawe uraca ubabwira uti vayo inzira hamwe gisivile niho tudapfa muhungu. Mbene abasivile bo nimupfa reka no bamaze kuvyiyemeza. Twebwe turatabarana muri Somalia turagenda mbeho ko mutatubaza ngo muri Somalia ntabahagwa. Muri Somalia turagenda Central Afrique Uburundi buriko burafasha kugira tugwanye iterabwoba ryo kwisi yose. Nibyo bihugu navyo bizoza kudufasha natwe muzi uko bizoheruka. Nimwumve hari abantu babogekerereza abariko bica abarundi nimwibaza ngo amakungu arasinziriye. Reka tubihe Imana hari n'igihe uzosanga abashigikiye imigwi y'iterabwoba bose nabo bacitse ibipfume imbere y'amakungu. Nje ku kibazo ca senere mbere yuko tuja ku kibazo ca senere yavuze amareresi agize iminsi aca ku buhinga ngurukana bumenyi yerekana abasoda b'igihugu c'u Burundi bafashwe. Mbega abo basoda baba bararekuwe bimeze gute ivyabo nyimba ari byo? Mugabo kandi yanabajije ati mbega ngo abasirikare nabo ngo baranse kugenda kuri urwo rugamba ati nabo baba ari hehe? Nagenda abwira icambere iri kugwana n'umwasi hari ikintu bita guerre psychologique. Cyenda ashobora gupfa none twebwe erega ubu natwe turagira iperereza tukamenya ibintu. None murazi uko muri Rede Tabara tumaze kubona abarundi bari abo muri Rede Tabara bari muri M23 tumaze kubabona. None umuntu yambaye abarundi ntibasahose. None umuntu yambaye impuzi agaca avuga ngo nafasha abarundi. None wewe umurundi mutava mu ntari muramuzi bavuze ngo n'umurundi cyari bazana umurundi ariko arabwirabure yaba yarabuzwa avuga ngo yusiwe. Ivyo ni ibintu bisanzwe bavyita guerre psychologique ngo heraba twabafashe twabanesheje. Iyo ni ingwano urumva bo iyo migwi y'iterabwoba itegereza kubikora. Ico rero ntimuze murafatwa nibayita guerre psychologique. Kandi rero urashobora kugwara mu mutwe ugasara iyo uza urumviriza ivyo umwasa kubwira. Ico rero nacobuze muratitondera. Hanyuma rero mubuze mutare yabase kugwana. Igisoda kirafise amategeko yacu. Niyo wase kuja hari umuntu umurungika kuri garde agacaja kunywa inzoga. Arahanwa ko kirafise amategeko. Urumva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline icambere umugarukana ku murongo. Nuvuga rero jewe ndazi yuko n'ubu wogenda aha kumutukura uraza gusanga abapfunzwe kubera base kuja ku murongo wa discipline. Ugenda ari hose umva n'abari muri Somalia urasanga bapfunzwe uje kuko hari abantu hamurunturuntu. Rero ivyo ntaho ushobora kuvuga ngo umusoda ngo iyo yabaye mu discipline uba i Congo uba Somalia uba Central Afrique hose barahanwa kuko ni inteko ni imwe igendera ku mategeko. Rero hariho umuntu atigejeje neza no cuva urumva ngo ngujya ngo bamuhanya kuko yase kugwana. Abarundi ndazi barakunda urunwa kurusha ukuri. Mugaragara ndabwire ibanga ry'abajejwe umutekano rirekere abajejwe umutekano. Mugiye muravyivangamwo ejo tuzoba basivile muzobura abakingira igihugu. Reka kuza muri ivanga mu nzego z'umutekano. Kandi ivyo twamadusa nabanye politike tubasaba kutivanga kugira ngo inzego z'umutekano zikingire bose. Rero ivyo bibazo birekera abajejwe umutekano uhanwe ntacaja ku muvyeyi wiwe. Mbe mwibaza ko ari hamwe muri je kwetu cika muri primaire umwarimu yaraguha inkoni ntiwaja kubwira ntiwanamubwira ko wahanwe. Mugubu umwana bamuhanye kwishuri aciruka mama ibankubise ukazona umuvyeyi yirutse kubwira mwarimu umwana wanje bamukubise. Aho yovuze ati ahubwo mushire ku murongo wewe umuvyeyi gira kabiri underera. Abarundi turafise akantu ivyo vyose nakaranga mutima k'abarundi turiko turatakaza ariko turafise icizere turavye iyo tuvuye naho tugeze kure nibaza batangorana.